Bitewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya mbere ruhuhuma mwaka wa 2025 ku mutumba wa Muyange komine Mugina intara ya Cibitoke huguruwe ikigo Sunguranet kigiye kugwirizwamwo inkwavu z'amaraso mashasha zavuye mu gihugu c'u Bufaransa ziherekejwe n'abahinga banonosoye ibijanye n'izo nkwavu za kijambere bavuye mu gihugu c'u Bufaransa bazanywe n'umugambi wa leta wo gushigikira imigambi y'ugwaruka mu Burundi Payeje. Desire Manirakiza arongoye Payeje aratubwira ico kigo icarico n'umwimbu biteze muri ico kigo. Uno munsi twatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu kuri kino kigo citwa Sunguranet, ikaba ari ikigo kigizwe n'ugwaruka. Ubwo gwaruka nabwo rukaba ari ugwaruka gwatowe na Payeje kubera ko gwari rusanzwe rufise uburambe mu vyerekeye ukorora inkwavu. Maze rero cadushiraho iki kigo kugira ngo kizoshobore kugwirizwamwo inkwavu zizohabwa abarundi muri ya ntumbero y'umugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu avuga yuko kugira ngo dushobore gushika kuri rya hangiro aho umwe wese uronka ico ufungura maze umufuko wose ukaronka amafaranga twohimiriza ubworozi bw'inkwavu. Uno munsi rero nkuko mwabibonye duhejeje gutangura icese ibikorwa bijanye no kugwiza inkwavu mu Burundi. Hajya muri zirya nkwavu mwabonye nuko twaronse inkwavu amajana 38. Izo nkwavu amajana 38 hakaba harimwo izivyara amajana 266. Kuri izo rero izindi zikaba ari imfizi. Izi nazo zikaba zifise muri kino kigo tukazoshobora gusohora amezi abiri uko amezi abiri aheze tushobora gusohora inkwavu zingana n'ibihumbi 8 n'amajana 7. Mubiravye neza inkwavu ibihumbi 8 n'amajana 7 turavye ku mwaka tuba dufise inkwavu zaba ibihumbi 50. Muri wa mugambi wo guha inkwavu zitanu umuryango canke umujene murumva ko tumaze guha inkwavu abajene bangana ibihumbi 10. Kubwa Desire Manirakiza ngo n'umugambi udasanzwe hiyumviriwe ko n'abahinga batandukanye kugira ngo umugambi ushike aho washitse twakoranye n'abahinga batandukanye kuko nagira ndabibutse yuko turiko turaraba ivy'ubuhinga mu bijanye n'ukorora bw'ubworozi bw'inkwavu hariho ababitanguye imbere yacu. Kuba rero ugutumwanya tugiye gusubiramo ivyo bakoze kuva kera nico gituma twaciye tuvuga ko dukorera hamwe. Uwa mbere ni umushinga ntahe Aziz Agosu ava mu gihugu ca Benin, akaba ariwe aserukira amashirahamwe yose ari mu bijanye n'inkwavu muri Afrika, amashirahamwe y'abafaransa akorera muri Afrika. Niwe twakoranye cyane ku bijanye no gukora aya mazu gutora kutubwira ingene dushaka kubigenza. Hanyuma kuvyerekeye inzu z'inkwavu cyo twita mu gifaransa makaje twakoranye na uyu bita Eric. Nawe Eric akaba ari nyene ihinguriro gikora amakaje mu Faransa yitwa Chaboti. Hariho rero abandi babiri twakoranye uwakoze ku bintu by'inkwavu yaduhaye amaraso mashasha nkuko mwabibonye. Hajya inkwavu batuzaniye baduhaye twaguze ni inkwavu zifise ku mezi 4 gusa zimaze gukwiza ibiro 5. Murumva yuko ari inkwavu za kijambere kandi zikomeye cyane. Rero kuri imwe nariko ndavuga vy'abaduhafashije kuzana inkwavu uyu ba Daniel nawe akaba aserukira ishira hamwe rijejwe ivy'amaraso ameze neza bita ifamu. Niwe yafashije kugira ngo dushobore kuronka ayo maraso akimeze neza. Hanyuma hariho n'uwundi ari ngaha ajanye n'ivyo gutanga ibifungurwa ni Hervé niwe ajejwe niwe aserukira ishirahamwe bita Terena. Iyi Terena rero yatumye rero dushobora kuronka ibifungurwa kugira ngo inkwavu dushobore kubandanya zororwa neza cyane. Rero muri Ibidumu Farming yari ishirahamwe riramutswa uyu mushinga nahe Aziz, hariho abo yazanye bazokorana. Uyu mudamu mubona ava mu gihugu ca Cameroon, akaba ariwe azokurikirana ibijanye n'ubworozi ngaha mu Burundi kubera ko hariho
ugwaruka rwa risanzwe rubikora mu usanga rubikora neza bazogerageza kugira ngo bashobore gukorana maze ashobore kubungura ubwenge azohamara umwaka ngaha kugira ashobore kubungura ubwenge maze umugambi ntuhave ubwira mu menshi mu bisanzwe iyi centre yo ngaha ku Muyange iyi ni ya mbere mugabo ni ya mbere ku yandi masantre menshi tuzokubaka ubu twahereye ngaha ku Muyange kugira ngo dushobore guha inkwavu ugwaruka bwose ruri ngaha mu kiyaya maze tunashobore no guha n'abazoba baje bava mu bihugu bibanye nka Kongo cyangwa u Rwanda kuko nagira ndabamenyesha yuko iki kigo mubona ngaha muri Afrika nzima ntandi hantu hari kigo nk'iki ni ubwa mbere muri Afrika no muri kano karere turonse ikigo gifise amaraso mwe naya kubijanye n'inkwavu kuko nagira ndababwire yuko aba ifamu niyo ifise novuga nimero ya mbere ku isi nzima kubijanye no gutanga inkwavu z'amaraso meza aba nabo kuva kera ntibarigera batanga inkwavu ngaha muri kano karere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aganira n'abenegihugu baho muri komine Mugina ngo bazokorora bafungure n'umufuko uronka kanoti kuri zo nkwavu. Zokorora rero muronka kaboga ngongere muronke no ku mufuko kuko none ufite nk'inkwavu ushora nk'inkwavu 10 mu kwezi niba urafungura ukongera ugashora wa mufuka ronka ndabona ko musa neza mu maso ugasabone karibu.